inzoka yariye wese yarabe inzoka y'umuringa. Dusome amajambo y'Imana mu gitabo cyo guharura, niho gisa amajambo y'Imana tuvugana kuri uyu munsi. Hanyuma rero turatunze kuko ku muntu atunze afise ibintu atanga ibinyuranye, akavanga ibiri na biriya, ariko byose bikaba ivyubaka ubugingo. Yesu nashimwe. Dusome amajambo mu gitabo cyo guharura igice ca 21 y'amajambo yacu ku murongo wa 16. Iyo byo gusoma ko nico mwemera yamariyeko cyane cyane mw'imisi ishingiro ry'Imana, ibyo gushimikira rwose kwiyumvira ko Imana nishimye. Dusome igitabo cyo guharura igice ca 21, ndasoma mbere ku murongo wa 16 ngeze ku murongo wa 20. Hanyuma rero ndafise amajambo y'Imana tujya kuvugana ko kuri uyu munsi Imana nishimye. Ndasoma mw'izina rya Yesu Kristo. Handitswe ngo bafodokayo bashika i Beri, aho ni hahandi Beri Uhoraho yabarira Mose ati koranya abantu ndabaha amazi. Abisirayeli bagaca baririmba indirimbo bati dudubiza abarima nimurivugirize impundu, iryo ribangibwe n'abaganza, abakomeye baganza abantu bibishije icumu ry'ubugabe n'inkoni zabo. Bahaguruka n'ubwo bugaragwa bashika imatana, bavuduka imatana bashika Nahariyeli, bavuduka Nahariyeli bashika Ramoti Ibamoti, bavuduka Ibamoti bashika ku mwonga uri mu gihugu c'Imowabu, hafi y'agafi ka Pisiga gahanamiye ubugaragwa. Imana nishimye. Mana muri mw'ijuru turagushimiye kandi turaneze ko dushashe imbere y'ubwiza bwawe. Turanezerewe mwami ko turi imbere y'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana dukunda, ijambo ry'Imana twahawe. None uyu mwanya rero mwami nuze utwigishe. Turagomba kwiga ijambo ry'Imana, turagomba ko ijambo ry'Imana rimata mu mitima yacu, rikaturongora ndetse rikadushikana. None umuntu wese yaronse umuntu kwinjira hano mwami, mpwemu yera abisobanurire. Nanjye niba ubuntu mwami nteko iteka kwa ishengero ry'Imana, mpwemu ashobotse, mpwemu amico mvuga, kuko ijambo ryose rivuye ku Mana ryigisha umuntu wese mwami akahura. Pawulo aravuga ngo uko mvuze kose menyekanisha ibanga. Mw'izina rya Yesu uyu mwanya nanjye menyekanisha ibanga ko nkwiye kuvuga. Urakoze mwami, mw'izina rya Yesu mwami wacu, amena. Unyotewe z'umusuka kw'amazi n'imigezi z'isirye, yurira ndaba umugisha undonera wesa yayiririmbye yari nk'igikoresho gusa, ariko indirimbo ntiyari yiwiwe. Urumva ko ativuga ko yari nk'uwitumwe, uyihawe ayibarirwe, yamurongorera unyotewe z'umusuka kw'amazi n'imigezi ize kwishima ngo yugururira n'abahumugisha. Yesu nashe yugururira n'abahumugisha undondera wese urabira abantu. Yesu nashimwe. Twese turaha twaje kurondera Imana
sondera Yesu mureko kuwundondera wese arambona. Aya majambo rero dusomye hano kuza guharura amajambo atwereka urugendo rw'Abisirayeli. Urugendo rero rw'Abisirayeli baragiye bamaze gusohoka muri Egiputa, bagenda baca mu bugaragwa, bagenda baca ahantu hakomeye ahantu bitagorohera, bagenda bahura n'intambara. Kandi urugendo uko rikoze ku munsi w'ejo, urugendo rurasigura cyangwa ratwereka ko natwe ishinga ry'Imana turi mu rugendo. Hanyuma rero iki gihe bari mu rugendo rero Imana barajana, Imana iri hagati muri bo, Imana niyo yakurikirana ingero yo bagenda mu rugendo, ikabona icyo bakwiye, ikabona icyo bageze guhaha. Murabona mu gitabo cyo kuvayo mu gice cya 13 ku murongo wa 21 na 22 haratwereka ko Imana yari yabasezeranye kuzojana nabo ku murango, bikaba hagati muri bo iri mu nkingi y'igicu. Hanyuma ngo mw'ijoro naho nyene ikabira hagati muri bo iri mu nkingi y'umuriro, kugira ngo ku murango habere igitutu mw'ijoro naho habere umuco wo kumurikira mu nzira. Uko niko byagenda rero, Imana niyo yagendana nabo rero igakurikirana uko byagenda bakora kose, bagira intege nke, mugabo Imana ari hafi yabo yitegereza. Ngaha rero dusomye amajambo y'Imana turi guharura, Imana iritegereza mu rugendo barimo, irabona ibikwiye, irabona icyo bafasha, irabona icyo bategura kugira ngo barabirize imbere, irabona icyo bafasha ngo bazoshobore gutsinda intambara zari imbere yabo. Bobo kenshi intambara zari imbere barazimenya, ntibabona uko zikomeye, ariko Imana yari muri bo niyo yabibona, ikabwira bose, ikabwira ngo barengane hano kugira ngo bazoshobore biriya, kugira ngo abantu bazohace barengane. Ndabona icyo bakwiye guhabwa, Imana nihabwe icyubahiro. Ngaha rero turabona rero Imana igira Mose bageze ahantu twabonye hitwa Iberi, ngo no hahandi rero Uhoraho yabariye Mose gukoranya abantu, ndabahe iki? Ndabaha amazi. Aba bantu muri uru rugendo barimo barakwiye amazi. Imana nishe reko murambishe, muri uru rugendo barimo barakwiye amazi. Hanyuma rero ngaha turabona rero Abisirayeli, Mose arabakoranya rero ngo bakoranyije Imana twayo mazi. Nanezerewe ko nasubira kwiyigisha ijambo niko ndayihabwa, Imana ikoreshera mu mutima wanje. Ayo mazi abakorokeye mu mutima, abakorokeye ngo banyoye, ugasha kumva kimera indirimbo, indirimbo iraje muri bo, indirimbo ivuga ngo dudubiza wariba, siko? Izi ndirimbo muririmba mwebwe murazitegura, muraziga, habaho iminsi yo kuzitegura, haraho iminsi yo kuziga, hari n'abahabwa ubuntu bwo kuzirondera, bafise bene iyo ngabire bakazirondera bakazegeranya, tora baja muri Bibiliya bagasoma bagahabwa amajwi. Ariko aba ntibabanje gutegura, ariko ayo mazi amaze kubashikamwo bazumva indirimbo yanditse ngo dudubiza wari. Ngaha rero ntitubona ijwi baririmbye cyangwa umwanya baririmbye, ariko bararirimbye barakomeza, baririmba banumva iwacu yarahaye iyo korasi bayifise, bavuga ngo dudubiza rwose wariba. Sinzi ko bahise kuririmba nta bubizi, ariko baririmbye ngo dudubiza wariba. Bararirimba umwanya tutakungana kubiyanze bikeya, hanyuma bamaze kuririmba rero bakoze ibintu bibiri bizanywe n'umunezero n'ayo
umutima baje kuririmba ati oya ntitwogira ivyo gusa ahubwo iri riba turivugirize iki impundu imaba ari ibintu bibiri byakozwe handa uravye neza iri riba turivugirize impundu rero hino ruguru niho dukurikira undi gitomoye neza y'iwacu impundu abantu benshi babizi ariko hino nk'abantu ba kera bo hambere impundu barazwi bavuze impundu si indirimbo n'akandi kantu siko n'akandi kantu bagira ngira bagakumva kera abana b'ubu barize impundu n'iki ntibabyisha ico ubwo nagakumva kera twirima amajwi no ruguru hanyuma rero yavyaye yo kurakaza abavyeyi bagakorana akamagurira bakamwana nyogokuru hanyuma rero bagaca batera impundu ntibetera impundu ntibatera impundu tugatangara ukambitwa impundu si indirimbo bibakwira mu kazi bagashobora akakitabira bavuze impundu y'umunezero ngo no mw'ibyo bavuze impundu y'umunyabyaha yihana yesu nahabwe iki no mw'ibyo umunyabyaha yihanye akatwa ibyaha vyiwe no mw'ibyo bavuze impundu imana nishe hanyuma rero baranezerwa cane ibintu bibiri baririmba hanyuma bavuze impundu imana nishimwe ndafise ijambo mfise muri amajambo y'imana yigishwa na yose injira mu mutwe w'ijambo canke amaze kuvuga ko bitwa ngo amazi y'ubugingo aduha inkomezi tukanesha isi amazi y'ubugingo aya mazi y'ubugingo ngomba kuva kuno munsi yahawe abantu ngo baneshe natwe aduha inkomezi tukanesha isi aho imbere yabo hari ibibazo bikomeye hariho intambara hari ibigatanya imbere yabo hari inzira bagomba gucamo zitoroshe vyasaba ko baza kuhava kuronka amazi imana yavuze mukoranya banze ndabaha amazi rero natwe amazi y'ubugingo aduha inkomezi aduha inkomezi tukanesha isi imana nishimwe biradukwiye natwe rero ko turonka ayo mazi kugira ngo isi tuyineshe kuko isi irabangamiye ubugingo isi irabangamiye ivy'impwemu umuririmbyi indirimbo imwe y'amajana 3:8 yavuze ngo yemwe basoda ba kristo ngo muvyuke murwane murasane n'isi na satani n'inyama ngo murwana n'inkomezi mugire intambara nziza umusaraba n'ibendera imbere yacu imana nishimwe hanyuma rero ngaha dukwiye natwe aya mazi y'ubugingo aya mazi aduha inkomezi aya mazi atuma ishengero ry'imana rigira inkomezi umuntu wese ku mutumba wiwe ari umuto ari ukuze ari umwana ari umutambakazi akagira inkomezi ko agiye kuri ayo mazi kugira ngo bimushoboze kunesha aneshe arwanye intambara zo mu bugingo intambara zo muri iki gihe intambara tugira mu rugendo rw'ubukristo ashobore kunesha azirwanye azineshe ashobojwe n'aya mazi y'ubugingo imana nishimye ngaha rero n'abantu rero abisirayeli twabonye ko imana ariyo turabitegereza isuzuma ikurikirana urugendo rwabo uko bariko baragenda kuko n'uno munsi natwe imana ikurikirana natwe imana yaturaha yaba ko twaje uko mwaje mu ngoro y'imana yaba umuntu wese uko ariko aragenda umuntu wese imana yamuzi ikamwaka ikamuvuga izina yesu nahamwe iki ikamumenya ikamenya ko aragenda nico gituma ijambo ry'imana rero yesu yashize umutima wanje ngo
turonke natwe amaze ubugingo bw'ingomezi. Iki rero Imana yabonye ko urugendo rwari rwabagoye rwari rwabaruhishije. Reka dusome gatoya turabe hajya turi inyuma gatoya tujya mu murongo wa mbere mu ijana na mirongo ine na rimwe tugeze ku murongo w'icenda twasome gatoya tubarabe gatoya hari ivyo Imana yabona mu rugendo rwabo umukono munsi hari ivyo Imana ibona twebwe tutabona abakozi b'Imana batabona ariko Imana ivyibonera mw'ishengero ry'Imana. Ati ngo umwami w'Abandi w'umunyakanani wo mu gihugu c'Inegebo yumva ko Abisirayeli baje bazananye inzira itumbereye Gutamatarimu, arabagwanya afata bamwe muri Abisirayeli basezerano isezerano bati niwagabura abantu mu maboko yacu tuzokomora ibisagara vyabo. Uhoraho yumvira Abisirayeli agabura abo banyakanani mu maboko yabo, bakomora ibisagara vyabo. Aho hantu baca hitwa Horuma. Umurongo wa kane bavuduka ku musozi Hori bajana inzira ija mu kiyaga gitukura kugira ngo bagendane mu rubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuzwa cane n'urwo rugendo batonganya Imana na Mose bati mwabikuriye ikintu Egiputa tugatuzana gupfira mu bugaragwa ko atavyo kurya twaronka atana amazi arimo kandi tubihiwe n'ibi vyo kurya bitagira ikimazi. Maze Uhoraho atera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora, abantu benshi bo mu Isirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati twakoze icaha kuko twatonganije Uhoraho nawe, dusabire ko Uhoraho adukure kuri izi nzoka. Nuko Mose arabasabira, maze Uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa n'ivyo bimanike ku giti c'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti c'intumba, maze uwo inzoka yariye wese yarabe inzoka y'umuringa agakira. Imana ishimwe cane. Urugendo rwari rwaboroheye rwari rwababishije rwa rugendo rukomeye. Niko ndabw'ishengero ry'Imana turi mu rugendo kandi ndababwiye mu rugendo naho bafata inzira y'amaguru abantu ntibabwira reka urwanya ingoga ari usanga rero wenda n'imisi itatu batararuka. Je n'igihe kimwe nagize urugendo twari turi bato tudandaza twava iwacu tugerera kudandaza ibishubi n'amaguru. Hanyuma undi muntu umwe arasaba ngo tuzomujane ibishubi ategura y'imbuto y'umuntu w'umwigeme. Hanyuma rero akuze hanyuma turajana rero turagenda araruha uyu muntu nazanye atuzoshika tuzohera mu nzira. Nkumva ariko aragenda atandatu yambaye umega rikandamira uyu muntu bwa umega rikandamira atagira ibirato bizogenda ico turagendagire ingorane. Aruha umuntu aracariho araruha bikomeye jewe numva nkomeye yatangura n'ifisi n'urugendo turimwo ahandi turuha ahandi turushe kumwe hari uworoherwa hari ubandanya neza, ariko ngaha twebwe hariho umuntu aruha, hariho umuntu yihebura, hariho umuntu usanga yakuze mu kwihebura akabona amajambo menshi. Hibi ndababwira hariya nama ndabizi ndabivuga ko n'abadusaba abatwibo tubasengere bavuga tubatwazire y'Imana bacu bacotse bavuze amajambo akomeye bakanwa isezerano gupfa. Rero urugendo ruhishije ngaha rero abantu baraguha imirongo dusomye nibabibarandi yari yabatetse bafata mbiri bamwe mu Bisirayeli. N'ubu amushiro ry'Imana turashobora kubona abantu benshi bagenda bafatwa mbiri na Shetani akabafata mbiri bagasubira inyuma bagira integeke bagwa bagwabuza bafashwe mbiri na Shetani.
ngo bamwe mw'Isirayeli barapfa byanditswe ngo iyo umuntu yifuza ku mubiri aba apfuye kandi agize gute ahagaze hanyuma rero ngaha barasenga bati ibintu byobandanya ibintu ntibyokomeza ko hariho bamwe muri twebwe baguma bafatwa babiri ntibyokomeza bene ubwo byokomezaga abantu ibi muza murabona abantu bafatwa babiri na shetani byokomeza none bati ntibyokomeza ahubwo dusaba Imana bakura ahantu tabara twerera ahantu tuzokongora isagada kristo dogwe tukirina gitoye ohangu Imana kumvira batabara ohangu kwahoma ngo bashobora kuza barabandanya urugendo rweko barabandanya rero twabonye ngo naho nyine ngo abantu barihemura abantu bari mu bihemurwa cyane mu rugendo ubu ndababona muramwese mumeze neza muramwese atangurana muramwese munezerewe ariko byoshoboka yuko hari n'abantu usanga bihemuye mu rugendo siko none barihemura mbega none ngaha n'uwo kwande ngaha bintu banje birazwi ngaha nzohereza hererajahe ngo abantu bihemuzwa cane mu rugendo hanyuma kandi twabonye ngo abantu batwatonganya Imana na Mose baravuga bati turi mu mugamba noze turagenda tubabibe n'ibyo kurya vyabo nta mazi tuharonka Imana tebirabagana twabonye birababara kubibiye biyodombo ibatera inzoka z'ubumara abari Imana iraka zihuta batera inzoka z'ubumara turira ngo zirabakomora abasabateye barapfa hanyuma rero Mose baratakamba bati dusaba ikigongo twacumuye twakwidodombeye tudombeye n'Imana nga wimanike kukintumba hanyuma rero uzogukomeye wese ntiyayiraba azocakira ndiko ndibwira dore ko Imana yagomba kuvuga kazoza kazobaho Yesu nahabwa icubahiro kazoza kazobaho natwe twabigirwa ubuntu kuko iki cari cigwa Imana itanze yuko muri kazoza Yesu Kristo azomanikwa ku musaraba bwa Yesu nashimwe hanyuma rero nanje ngashikirwa nawe umuravu gatabara nanje nkavuga sinakirere muno munsi ko Yesu Kristo yamanitswe ku musaraba Yesu nashimwe hanyuma rero ngaha Imana rero ngo umuntu wese yakomowe aravye iyo nzoka ikirumba bagacakira Imana nyinshi nta muntu yagumana ubukomomwe nta muntu yagumana ubumara Imana amufashe nagomba bwirishe ngo Imana bwira umuntu yiteka muri Imana yakomowe na Shetani yakomowe na Shetani mu buryo na buri yakomowe na Shetani yanzoka akamukomora mu buryo na buriya akamukomoza ku byifuzo by'umubiri akamukomoza ibyifuzo by'isi akamukomoza ishari n'inzigo akamukomoza ururimi rwewe muri tubyigishwa ku munsi w'ejo agasangira ubukomorwe hanyuma urabona mbwira inama munsi arabigorogota Yesu yaramanitswe Yesu nahabiriki Yesu yamanitswe igorogota arabe ku musaraba haleluya akababa Imana nishi hanyuma rero ngaha rero Imana yabitegereye urugendo cy'ubuzima bw'abantu rero bariko baca bariko urugendo rw'akomeza kabene uko hari ikintu bakwiye Mose bakoranye ndabahe iki abantu bakoranye ndabaha amazi Imana nishi koranye ndabaha amazi ngo amazi bashobora rero twabonye banyoye barimvye bakavuzanya impundu hanyuma rero ujya murongo wa 19 niwe utwereka rero yuko baca bagira inkomezi niko nababwira ku mazi y'ubugingo bagira inkomezi tukashobora kunesha isi tukanesha ibintu tukanesha intambara turira muri iyi si amazi y'ubugingo atanga inkomezi baca bagira inkomezi dusoma umurongo wa 19 bavuduka imatana bashika inahariye bavuduka inahariye
bashika Ibamoti, bavuduka Ibamoti bashika ku mwonga uri mu gihugu ca Mowabu, hafi y'akabisiga gahanamiye kugaragwa. Imana nishimwe cane. Bavuduka ibiya irezo usanganywe ibivuga neza kuko ahandi ho tujya basubiyemo akoromondi ntigatomuraniza kuvuduka. Umuntu avuduka mwumva abari mu ntege cyangwa abari mu nkomezi. Umuntu avuduka. Haleluya. Nagomba gushaka Imana muri iyi si tuvuduke mu mutima, tuvuduke dusome ijambo ry'Imana, tuvuduke dusese muri Bibiliya, tuvuduke tuneshe wa mitwaro by'ubugingo utuha. Umuntu akumva umutima ko abimuneka avuduka aterakiwe. Yesu nahaga iki? Umuntu w'Imana avuduke abaribi muvuduke, mugira umuvuduko w'imbere, umuvuduko w'inkomezi, umuvuduko w'inkomezi utewe n'amazi y'ubugingo, kuko ashaka gushaka inkomezi. Nabonye tumaze kuyanwa ko baciyagira inkomezi, baravuduka barengana igisagara kimwe bashika no mu kindi, baravuduka baja bashika ahantu twabonye hafi y'akabisiga. Imana nihabwe icubahiro. Umuntu afise inkomezi dushobora kukongera uko nyine urahera. Yesu nahabwe icubahiro. Kasomera bereke turabe izo nkomezi yose duhabwa hajya hepfo ku mwanya w'igitabo nyene, turabe imbere yabo hari ibigatanya, hari intambara zari imbere yabo. Nikora kw'ishingiro ry'Imana imbere tugire hameze, imbere tugire hameze ishingiro ry'Imana. Agomba twitegure mu kunywa kuri ayo mazi y'ubugingo aduha inkomezi, kugira ngo ibiri imbere tuzobineshe, ibiri imbere tuzobitsinde. Haleluya. Ibiri imbere twineshe tuzoshike. Rero twanyamya ngo kugira ngo tuzoshike tugire inkomezi kugira ngo tuzoshike. Ibiri imbere hari imbere bihambaye, imbere y'aho hari intambara bikomeye. Dusome umurongo wa 21 niwe twatoya kuzumiza ya Yesu Kristo. Abisirayeli batsinda Sihoni n'Ogi. Abisirayeli batumye intumwa kuri Sihoni umwami w'Abahori ngo zimubwire ziti bareke bace igihugu cawe, ngo ntibazokevya ngo bagere mu murima canke uzabibu bakandagiramo canke ngo banywe ku mazi yo mu mariba, ngo bazogumya inzira yoro gushitsaho bazorangiriza igihugu cawe. Ariko Sihoni ntiyakundira Abisirayeli ko baca mu buciwe, akoranya ingabo ziwe zose aja kubategera mu bugaragwa. Ashitse iya hasi arumana nabo, Abisirayeli bamutsindisha ingogo, baca begukira igihugu ciwe uhereye ku ruzi Arunoni kugeza ku ruzi Yaboki, bakagarukira igihugu c'Abamori, kuko Yazeri hari hafi, hari urugabano rw'Abamori. Abisirayeli banesha ivyo bisagara vyose, banesha ibisagara vyose, baba mu bisagara vyose vy'Abamori i Heshiboni no mu bisagara vyose biheranye naho. Imana nishimye. Murumva baranesha. Amajambo nayakunze cane umutima wanje, kikora kw'ishingiro ry'Imana. Bamaze kunywa kuri ayo mazi ntibasubiye ku biboko, baciye bagira inkomezi bagana ico bitwaje. Nabwo mw'ishingiro ry'Imana tw'ico twitwaje nawe twabonyewe batumako umwami inwa ku mwami Sihoni, Sihoni umwami w'Abamori baramutuma. We mungu bantu batuma ku mwami kandi umunyamahanga bategereye, mungu bari mu ntege cyane bari amazi y'amazi y'inkomezi baramutuma turaje kandi tangahiwa duco mu gihugu cawe. Ivyo bintu vyawe ntabwo tubabaye, ivyo bintu vyawe twantabwo tubabaye, nta mizahibu yawe, nta mariba yawe tuzora. Bavuga bati ibitwari ngo bitwari
twabiciyemo twagize urwango natwe twarahana twaborerwa twagize kubikora ibyo twarakora ibyaha bitari bumwe ntitukibabaye ibyo turirenganira gusa tugumye inzira twigira gusa ariko Sihoni umwami w'abahori bo ashaka kumva ngo ntibishoboka ahubwo akora ingabo zo kubatika Imana izoze cyane rwose hanyuma rero ariko nabo bari bitwaje inkota Yesu nahabwe iki muri ndi umuhagati inkota niyo jambo ry'Imana bari bitwaje inkota murabatega murahura barakumana ngo bamutsindishe inkota Imana nishimye nagomba mubwishe rero ry'Imana muri iyi minsi yacu muri urugendo rugeze ahantu rugeze ejo twabonye turi hafi yo gushika igihugu tujya ko kiri hafi turabishikira indigo zazo izabiri mu kuvuga izaba yegereye hafi kuvuga ivyerekana yuko yesaje biruta kuboneka muri iyi minsi tugeze ahantu tugeze shero ry'Imana mwitwaza ngo inkota turayifise ijambo ry'Imana Yesu na icyubahiro barivuga amazina bari mu nkomezi barivuga Shetani barivuga bose babateye Imana nishimye dusome hajya ingene bari bikomeye twaza kwivuga amazina dusome hajya ku murongo wa 27 murongo wa 27 basome ingamba z'iyo byacu uko muri Bibiliya cyane mu bitabo byose Bibiliya ngo baramasengesho kenshi cyane bari indirimbo cyane bari ibyivugo rero byandika ariko yivuga amazina ko bahishe bari mu ngomezi
adushoboza kunesha ushitsa abavuga shitani. Yesu nahabwa icyubahiro. Dusome hajya dusubiriza rya Yesu Kristo ngo nico gituma abatika ibitiko bavuga muri y'ibiyingo ngo abatika ibitiko cyangwa ibituzi cyane rero nico basobanuye neza. Nico gituma abatika ibitiko bavuga bati nimuze Heshiboni mwubake umugo wa Sihoni nukomezwe kuko umuriro waturutse Heshiboni urubeya rukama rwavuye ku murwa wa Sihoni rugatorongora ari ingoba gushitsa no kubaba ku mpinga z'imisozi yo kuri Arunoni. Ewe mubambuyiba murabese mw'abantu ba Kemoshi yagabuye abahungu biwe b'impunzi n'abakobwa biwe b'abanyagano ya Sihoni umwami w'amahoro. Twarabashe Heshiboni yarakikira kisa Gidiboni twagesheje dushitsa Ninofaki hafi y'Imedeba. Uko ni Abisirayeli babaye igihugu c'Abamori. Imana ishimwe. Barivuga amazina. Haleluya. Barivuga amazina. Bari mu nkomezi. Ijambo rikarabwira amazi y'ubwiga bw'inkomezi bene data. Adu inkomezi shenge. Adu twanesha intama. Tukanesha ibibazo biri imbere yawe. Ibibazo biri imbere yawe amazi y'ubwiga bw'inkomezi. Bari mu nkomezi ngaha. Barivuga amazina. Umurongo 18. Ndikunda gusoma ko bari gufata sitwe twabikoze. Twahashitse ijambo ryavuzwe mu vyanditswe. Imana yavuze ngo abamarayika bahindura imiyaga, abasavyi bayo bahindura iki? Imiyaga y'umuriro kugira gute? Waka umuriro waturutse. Ntitwari mu muriro, twari twahindutse. Umuriro uraturuka umuriro waturutse Heshiboni murubeya. Amen. Ntitwari bari twebwe, twari mu nkomezi, twari twashitsweko n'ijambo ryavuzwe mu vyanditswe. Ndagomba gushimira inkomezi mw'imisi. Twashitsweko n'ijambo mu vyanditswe. Barivuze twari bahindutse ububeya bw'umuriro waka. Mana nishimwe. Barivuga amazina harya ya murongo wa 90 murewe mu babonye ibara murageseye mw'abantu ba Kemoshi. Umurongo wa 30 ngo twarabashe Heshiboni harakikira twarabagesheje dushitsa Ninofaki. Abari mu bari se twabikoze ariko inkomezi amazi y'ingaruka. Bene data shengero ry'Imana, bene data shengero ry'Imana, shengero ry'ikirema. Nagomba ngo mwugurure Imana yahumugisha unyotewe n'umuco w'amazi. Aya mazi y'ubugingo araduha inkomezi tukanesha isi. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nangize